urazi inkuru yego nuko abasiramu bagira batangure gufunga jewe umuceri wo kumugoroba ntizokwiga runcika n'umunsi n'umwe indanda gutera inkuru aho je shaka ndakubwira ikintu kimwe yego nukuvuga icyo ngiye gukora nukuyasta hagana nkarondera agatiki uriko uranyumva ndakumva nzena nabe nko mwisilamu yego mfata igitenge cyashira ko igira ibabu cyangwa shira ko mugitandiyo nico genda hajya kumusigite nanje saba agatiki nanje ndumva ivyo vyovyo ntibizokwiga birana n'umunsi n'umwe igituma rero bitazonanira jewe mvise abagenzi benshi b'abasiramu je nzogenda naye ndabatire nigire neza nitwikira kuja bamba bagira nanje mpaka uwo muceri emwe nzokwemesha ko kwanze ndagikora misi yose ahubwo rero warabuze aho bazi ko ufise abakiriya benshi b'abayisilamu abagenzi sikuvuze none yemwe nuko nesi kuvuze abo wabuze ninde yagutiza igitenge ciwe n'ikiri babi uzaza kurya umuceri ku musigiti katari umwisilamu nirabakuzi abasiramu ntibacagura ico nimbo burakimenya hakiri kare abasiramu barakundana bafise agatima keza sawa jewe ico nzibangikanya ni kugenda nkahiga agatiki hada ku musigiti nyene nawe uzobanza ijo nta bagenzi ngira inje fate nabere igitenge canje n'umugitandiyo nitandire neza n'amatwi nzibiranye ningoye hako mbuwa muceri ningoye sinizi zoboneka nce ngenda hanyuma nyene yandikishe mu bazo by'umuceri nibaje banaho nikora nyene n'abatishoboye nje niyandikishamwo cyane natonda saa 12 nanje kurya nanje nzokwemera nze ndaguhitana misi yose kugira umara ubwoba ega jewe ntugire ngo nahora ngenda kuvumba umugabo jino mwaka juwo muceri ntuzokwiga ncika n'umunsi n'umwe sawa Zowe mano ukazabona no gushika kubonetse umuceri uzoba gucitse inda nagasaba byo ntibizonanira mbere tuzosubira ndaberi rero atani mbari yari umenga nta uriyo mbera shaye bajyana hodi ngaho karibu nimuduhe ego be muri ko murajya ni wewe ni jewe amahoro rero amahoro yeza kuzwe widuke kwa Yesu amen amakuru y'imisi ndashima murakomeye namwe ego uraho nukuri ndaho wari warabuze ahubwo naje nidoga ko ntabanzije kukurondera ku telefone ko mpava nsanga udahari je naho njamba nibere ngaha nyene no cyane namwe nimvira ko ntagusangaho kwera wandi wewe muraho rero turaho yego mbona umengo ntabyuziye kadakubaza urazi ko abasiramu bemirije gufunga nico cyari kinzanye ndako nico cyari kinzanye nagira ntabyuzi neze ngo ngenda kubwira inkuru shasha ku ntebe kwanza nakubesha ugiyo nkuru nayumvishije cyo mu isoko ngo abasiramu bagira bafunga nagira ntabyuzi neze ngo ngira kubwira inkuru shasha kumbe wananza kubimenya mbi twari kizibiri amafunga azabatanguye uwongira mbyibuhe ndakubwira impamvu ngira mbyibuhe nayuzi ujya muceri ni barakaranga ukumva uzagira ugenza nkuko urwigonjera mu nda tujya kubyibuhira mugabe kitonderwa no gutira jiribabe cyangwa ikanzu n'umutandiyo tuze turambara nyine ntibaze baducishemo ijisho ko turabakiriso ndafise abagenzi benshi b'abasiramu zogenda ndababwira ati narinjiye idini bace banga baduce bangabira inzo ndagenda nanje navempereje jewe nkimara kubyumva namaze kubitora namaze kubitira bunyana biri ngaho mu nzu nabibizi nanje ndaza kugenda sindavyemeye wowe gusarindira wowe uri kurateba naho uzosanga baramaze kubitiza abandi umuceri wa misi yose n'akanyama twe twenyene ni benshi go ubaza abanye bose n'abasiramu baza kurya byo kurya ni benshi babakiriso nyene barabitinga nyene nkuko kwacu tuzoza kubitinga shama kurata nakubesha nimba nzoba ndosi kijumbo nzoza ndagiteka ku mutaga ariho ndakirya 12 zigeze incamehemuka abana nukuboza neza tukabambika neza bakagirana abasiramu cyo turabatonda nabo si imiryango yose baza kurya nca nkuruta umukanda munda iminwa manakurishishuke nca nihwereza ati amafungo yandabise mbe baramukanya ngo cyo warabizi waravyize umenga nibavuga umenga bwasora ko mareko oya vuga salamu alaikum salamu wishura
bavuga sanware ko oya baca bagukema kutari umuziramu urabanza ukavyiga uvuga uti salamu alaikum salamu alaikum bakakwishyura ngo wari kumusalamu wari kumusiramu hapana wari ntabwo bavuga umuceri wari oya baca bagukema kutari umusiramu baca bakwirukana bavuga gute none bavuga salamu alaikum sanware ko kandi uryo uzongera kugira ibimenye nawe nyene je sizoherana nawe uzoshwaga uherera wenyene zuranyigisha rero bakwirukana yanjye baca banyirukana ubu unyone n'ukuri zuranyigisha buhoro nzobimenya none kutamenya gufata bavuga ati salamu alaikum salamu alaikum bakwishyura ngo iki wari kumusalamu bavuga ati wari kumusalamu apana wari ntabwo bavuga umuceri bavuga wari kumusalamu yewe mananje umuceri uzavunjika subiramo wari kumusalamu nuko nyene banza tangura rero salamu alaikum bakwishyura ngo iki wari kumusalamu wari kumusalamu uvuze uko gumwa bazaca bagukema je mbere sinzoherana nawe kubera abana banje batwirukanye uwo munsi twojya he wowe tugaburira wewe nzokwihagararako nakazi ka nzoshira ku ruhande wewe kusayenga ndakuyoza jewe ntuzarikana ko tunazinanye je nawe nzobagara nkariya tuzovugana ko dusohotse hanze tumaze kurya umuceri twumvise ingene duhaze nzowuyore nzoteri pa nzogenda mu bambere mbe ni saa 12 baje gusenga bave gusenga shana nanje ndokushaka kwibarabara oya basenga wahageze none baca bajya aho ntiwasenze ugenda baje gusenga ugaca ugenda ugatonda nyene mu bambere hamwe mugani bikunanira ntuzokwinjira uzoguma usoko kumugenda nzoguma arushoze ntuzavuga ko je wunzi ukenda ukavuga ko je wunzi je nawe tuzohambana nimara gushika muhira makura ariko nobivuga ukwezi kose wumva izo njya zose ndaziyevye wowe wumva aho ntunga n'umuryango wanje ahubwo hano karubuse karubusa turavyungukiyemo nzovye bane n'ingisahani ya mbere niho nzovuga ati kwere nejo bazosubira bame mugabo iya mbere gucitse umenya neza ko niyindi atayuzojya jewe rero inkuru yari nzanye yariyo yego burya ndagiye ndabukuru norondera izo mpuzu hakiri kare yego hagere namaze kuzironka nanje burije ngo bandondera ibyo kurya by'abana yego sawa wagere yego nawe utondengeje imitwe y'inzuzi nzosubira tuzongera Kadafi ewana je kweri oya urabona mbere yuko umenamerera n'umutwe umaze iminsi wizisha kuvumba muhira witwaje ngo ko turabajama ijenge so warayi umviriza reka ndakubwira manza umve none kijya kigali mu by'ubundi ho hagira haze rero ibintu bishasha urabugari tujyara umunsi ndabwira ngo canani ye kiranirabura wallahi kirirabura ahubwo kazima nawe uza kukijya umviriza we Kadafi ndakubwire rero ngira ivyo bintu ni nkuru nshasha urabona hajya ku musigiti kujya gatatu shaka zuraja gusenga nayo ye umviriza tugira dutangure kugiye iwali urumva iwali hariko n'inyama ingana eshe nk'uko umviriza iramazani gira itangure we Kadafi aho tangura witegure razi iki iramazani gira itangure urumva ivyari by'amazani ndakubwije n'ukuri tubona kuvana nakubona ubwa mbere uvuze ikintu kizi je hora nibazi reka iyi nura nibazi no ikintu kibitsemo ubwa mbere kivuye mu reka nuru umviriza rero peti yangu umviriza we Kadafi tubivura ibintu dukora ibintu biri sawa we urabona rero ukuntu we vivura ndakumva urabona igisama mbe urafise umujama zo gutizi kandi je gashako nayiroge wokumva wita umwami wokumva kuza gukinga ubugari muhira oya kijya kigali kiba kimirabura sinzosubi nze ndajyaho umunyenga papa ese president w'ikundi no baheka ni gusa none wewe iyo nkuru urayumva gasha amakuru amakuru ajanye niki ngirikano ba mu Giswahili ni bara uswazi nabonye ko umuntu yo kubatigita gisivera ari byuzi je kweri akazi kanje je se nkonaga yakazi umviriza rero ndaguhesta mizike ni twende hajya kujya gatatu ubu urabona twimirije mu gifungo abaseramu byabindi bavuga ngo nukwezi kweranda kwa Ramadhan kuko yaba Ramadhan keshi kwa rama hose mu mangenda kujyayo kwa Ramadhan papa bone hajya kujya gatatu tukivumviriza Kadafi urabona twebwe nk'abajama bisabwa turondera amakanzu je narapirepaye zibiri
mwe rero mwipange na Kadafi murondera imwe kugira mbega mwemuzi ari rwanje ikundi yiwanje murazi ko ari gakundi jewe je ndabayobora ndibaza murabizi kandi no mu gufungura ni number 1 reka kwigira na Kiswahili na Uswazi barazi je ko mfashe umuceri aba nkafata ubugari ko ntema nyene papa de reka kwigirije hazoba hariko n'inyama rero n'umuceri mwanango inyama ingana eshe uku turaneza n'umuceri tuzoyo urabona reka ngene ntangura kuzobagesha ngiyo arabizi nawe nyene barabimenyereye ibyawari wallahi zoririmba mvuga nkuko hago duhiga udutike ubutike we buba bucafye siwumva Kadafi bonyera turangurira cyo kunzo bigenda dore nkuno ndabandihangurare umvi yewe urare niyo angaria napata muwari wo kubusigiti kujya gatatu hagarara nabumvise nibiki wewe uko mapanga Yaniko nare muri teno hasi. Wakugira iki? Watwumvise bisiguri. Ni migambi yo kwicumo. We iki ni kimwe kitu. Nabiyumviye. Ninda kuvuze none. Nabiyumviye mwebwe. Urabona ingene kirandamutse twebwiki. Ubona kugira ngo muciraya kumusigiti. Imba korofava. None wuvuye mu. Niba ikibejuru. Ebana jewe naye tuzotingana. Uzonjana. Uri mukizwa wagize aya mabuye netse kuyashomba gutujya mu boss yaduhenze we navyo wabonye naco muhindure cyo muhindura mwe nabiyumviye umviriza benzo bitingira kiki ndekora umviriza papa de kandi nijya kwisengera mwenda nibasi habaye iki ko navuga ngo uko muzogera kujya umucengo ku musigiti muhira ni duteka ntera mabuye kimutambi kimbeba ntera mabuye kwa Kadafi baje mu muhunda bature kujanye uhumura erega niwe nagenda shuhura hariyo wari gufatira ko kajyanda hama mu urabona ingene kitujanye ewe muracyari ku arabagaru shitiye nabona ikinga iyo kandi